Igihugu cha Tanzania coba gifise uruhara ku kugene igihugu c'u Burundi gitwawe. Ico nico kibazo abatari bake bibaza bafatiye ku bimenyetso n'ingingo zikandamiza bamwe mu Barundi zifatwa na leta ya Tanzania ku nyungu za leta y'u Burundi. Ibimenyetso vya vuba bifatira ku nyifato ya leta y'ico gihugu kibanyi yo gushaka gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi zisavye indaro muri ico gihugu. Ukugene abanyepolitike batavuga rumwe na leta abaranira agateka ka muntu bafatwa ku butaka bwa Tanzania. Aha tukibutsa ifatwa kwigenekerezo ya 21 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2017 y'intwaza ngabo zine zagwanya na ko leta y'u Burundi mu muhari FPB. Izo ngabo rero izo ntwaza ngabo akaba atawamenye irengero ryazo, tutavuze abashatse gufatwa mu gihe bari yarusha mu biganiro vyavugwa byo kugarukana amahoro mu Burundi. Ikindi abantu bafatira ko n'ingendo mu Burundi zwahoze arongoye igihugu ca Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, ingendo zo gushigikira leta y'u Burundi n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Oyahoze ku butegetsi bwa Tanzania iyo afise inyungu zitari nke mu rudandazwa rw'igitoro mu Burundi. Bimwe muri ivyo n'ibindi ndivyo tugira ducija nino muri kino kiganiro kugira tubiyage. Twakiriye abatumire babiri. Uwa mbere ni Desire Hatungimana, numumenyesha makuru arongoye uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe. Mwaramutse neza Desire. Mwaramutse Patrick. Kaze mu kiganiro. Murakoze. Muri kino kiganiro kandi twakiriye na Emmanuel Ndereyimana, numuvugizi w'urunani Seforo Arusha, numuvugizi mushasha w'urwo runani ruhanira amasezerano yarusha. Mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Kaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndabaramutse namwe mwese, ndabaha nikaze muri kino kiganiro. Duhere ku nkuru ya vuba ica ku mbuga za internet. Meri wawe Emmanuel, izo nkuru zivuga ko Usenera Jabu yoba apfungiwe mu gihugu ca Tanzania. Wowe mwaracuditse na Usenera Jabu wigeze gutwara umugambi uri ku butegetsi ntagakurumbe. Ivyo bivugwa murabishingiye ntahe? Ivyo bivugwa turabibona vyandikwa, turabibona ku mbuga ngurukana bumenyi, tubisoma nk'abandi, ariko nta nkuru y'imvaho novuga ngo turafise mu vy'ukuri. Tuherukana twari dufunganywe mu mpimba murabizi, Imana yadufashije turavayo, ariko no guha umuco abantu bamwe bama bibaza ngo twaviriyeyo rimwe. Oya, je navuyeyo itariki 27 hari kuwa gatanu z'ukwezi kwa kabiri 2015. nawe cyane ko mwavuye mu yanyaga na tuyanyaga. Je navuyeyo izo tariki, nawe kubera nari ndabifitiye uruhusha kuba ndi hanze mu gihugu, hari amabanga narangurira ibikorwa byo kumpimba vyampa uruhusha rwo kuba ndi hanze. Muri uko kuba ndi hanze rero narashoboye kubacika ndigira hari kuwa gatanu. Rajabu naravyumvise kuwa mbere w'indwi kurikira yuko yarayagiye kuwa Mungu, ariko mu nyuma twarashoboye kuvugana nk'incuri imwe zibiri tutari hamwe. Mu nyuma hacaba gacerere Silence Radio, kugeza ubu numva havugwa ibi nabiriya, ariko nta nkuru no bagwira ngo ni muri ku rugamba rumwe ko mwese mutavuga rumwe. Urugamba rumwe rwa politike kutavuga rumwe na leta y'u Burundi nivyo. Abari ku rugamba rwa politike ni benshi, hariho benshi tushobora kuba tuzi iyo bari, hariho nabandi tutazi iyo bari. Kugeza ubu rero ivyo bavyaramushikiye ko hari abavuga bati ko atavuga kandi tumenyereye ko akunda kuvuga, akunda kwandika. Je nibaza ko ahari ashobora kuba yarahinduye umukenyuro, ati simvuge cyane ngwiza ibikorwa. Ariko rero ayo makuru yaciye aza avuga ati yo bafungiwe muri Tanzania n'ibindi. Natwe turakeneye kumenya umuco, kuko ntitwumva umuntu yoba yarahungiye ahantu akahasaba indaro, icoba carabaye kugira ngo bamute mu mvuto, kandi mwese mwarakurikiranye ingene yafunzwe n'ibindi. Utimuvyumva ku mbuga nk'abandi nuko. Nezatumana amakuru nayo kwizego. Sinova ko ari kwizegwa, yaba ari kwizegwa. Mu ruganda rwa Radio Inzamba tuba twarayashikirije, tukababwira uwamufashe ico yamufatiye n'ahari. Kuba tutarabivuga rero
jewe sinoyahakana kandi sinoyemeza kuko abayashize ku mbuga barafise iyo babikuye. Mu misi iza tuzomenya yuko bibeshe canke bavuze ukuri kuko nk'abamenyesha makuru tubandanya dutohoza. Ico gusa tuzi nuko aheruka kuvugira nko ku radio wacu haheze igihe kirekire, ntituzi impamvu. Ariko nkuko Manuel bivuze hari abandi banyapolitike nkawe tutigera twumva bavuga, usanga ari umukenyuro. Ariko kuvuga ko ari vyo yaba tuzi ko ari vyo twatwarishikirije abandi n'amakuru beshuza kandi ntavyo no kwemeza nk'umenyesha makuru tubandanya dutohoza kugira tuzobwira abarundi koko ivyo tuzi neza tuzokwemanga no mu misiza. Manuel, irayo byose hari bizwi ivyaraja umwumva ko atawura bimenya neza, ariko hari bizwi ibijanye na zantwaza ngabo zine zafatirwa mu gihugu ca Tanzania hari mu kwezi kw'icumi igenekezo rya 2021 mu 2017. Ico gihe barafashwe, hari bavuze ko babashikanye mu minwe ya leta y'u Burundi, mu nyuma ntamenye irengero ryabo. Mbega coba ari kimenyetso c'ubucuti buri hagati ya leta ya Tanzania na leta y'u Burundi? Ubucuti bwa leta ya Tanzania na leta y'u Burundi na cane cane CNDD-FDD n'ubucuti bwo kuva kera, murabizi kuva bakiri ku rugamba, hanyuma ibiganiro Arusha n'ivyagiye birakurikira kugeza uno munsi aho ikiringo ca gatatu cinjiriyemwo. Mwarabonye ibyagiye birakurikira, Tanzania yamiri hafi no gushikaho nyakwigendera ku kiringo ca gatatu nyene inkuru nziza. Mwarabonye ngene ababikurikiranira hafi barashoboye kubona ubucuti bwa hafi buri hagati ya Tanzania n'u Burundi. Ico nitwokideha mufatiye kuri aba bantu, dufatiye rero kuri abo bafashwe. Ikintu catubabaje natwe caje giturumbuka tutatahuye, kuko ntibari muri Tanzania ngo bafise y'ukirobere nkuko bamwe bavyiyumvira. N'abantu bari bahanye isango bavuga bati duhurire muri Tanzania nkuko bari guhurira muri Zambia, mu Misiri, Kinshasa, Rwanda n'ahandi. Impusha zijanye n'iki no gukora imanama mu gihugu ku butaka bwa Tanzania. Oya, burya abantu iyo bagiye kuramukanya ivyo bayaga ntubimenya. Gusa igisigara kiduca mu myanya y'intoke tudatahura n'ukuntu bafashwe bakaburirwa irengero. Bamwe bakandika bati bo baranishwe, abandi bati bo bafunzwe, abandi bati babatanze mu minwe ya Tanzania, babe mu minwe y'abategetsi b'u Burundi. Ikinyemeza gusa ko bafatiwe muri Tanzania nuko umwe muri bo uwo munsi twariko turavugana. Ya mudamu yafashwe muri bo, twari inshuti, uwo munsi twariko turavugana. Yarambwiye ko ari muri salon de coiffure, hari mu masaha 9:30, saa 10 twari tucandikiranira. Hanyuma turasezerana tuvuga ko tuza kuvugana ku mugoroba. Mu nyuma saa 11 niho twatangura kumva amakuru avuga ati ngo bafashwe batwaye Burundi, abandi bati bishwe. Kugeza ubwo nta kintu c'umuco na kimwe twigeze turonka kubijanye kugeza nuno munsi. Turuka ko ico gihe muri Senarede, ico gihe mari muri Senarede n'ubari bwavane mwarasohoye itangazo saba leta yuko yotanga umuco ku mu bisanzwe y'abantu babuze kugataka k'igihugu runaka. Ni bisanzwe ko amashira hamwe abamenyesha makuru n'abandi babaza bati ibibaye nibiki bishikiye banaka nibiki, nimba mufise ibyo mubagiriza bashira imbere y'intahe haba umuco tumenye ivyo ari byo. Ariko nta nakimwe cabaye kugeza no munsi kabaye akamizo n'ingo. Desire Tungimana, kubijanye nayo makuru yabo bagabo bane bari mu ntwazangabo z'u Burundi mu munywa babiti warobe mu maradiyo, nta makuru abantu bigeze bumva ajanye n'abajya bagabo. Mbega nukuvuga yuko mutatoye ko vyagenze, abamenyesha makuru ntibabiciye nikanda, nagarukiye he mu gutohoza? Amatohoza yibera muri Tanzania ntiyoroshe, ariko twaramenye ko abantu bahagaritswe, kandi turamenya nkuko bahagarikiwe muri Tanzania. Nta mahishwe yarimwo. Twaramenye ko bari muri Tanzania nkuko n'abantu bivuze, birazwe ko bafatiwe muri Tanzania. Hasige kumenya bafashwe nande kubera ntavyo kugeza ubu ntituza babafashe, kuko mu bisanzwe naho umuntu yagirizwe ikosa agafatirwa
mu gihugu kanaka iyo arungitswe mu gihugu ntamenyesha makuru barahamagarwa kugira bumve leta ibabwire abo bantu icyo bariko barazira mu bisanzwe habayemwo igipfungu cinshi kandi habayemo igipfungu cinshi mu bintu birimwo abagirizwa ikirobere na rya bari ntwaza ngabo umuntu ashaka kwibaza yuko nkuko benshi bavyibajije ashaka kwibaza ko bishwe kuko nkuko ndabivuze iyo ikintu kirimwo igipfungu haba ari cyo ugomba guhisha kubera abantu bagirizwa gutegura ikiroberi kigwanya leta iyo bafashwe kuva kera kuri televiziyo y'igihugu baraberekana kuri televiziyo y'igihugu ati abantu bagomba guta igihugu mu kaga twabafashe ngabo kandi burazi ko babigira ariko bajya ntibigeze berekana mugabo kandi turazi ko bafashwe umuntu aca yibaza rero ati none abo bantu bafashwe ntiberekanwe bagumye muri Tanzania barishwe bari mu Burundi nimba bari mu Burundi kuki ata Murundi yamenyeshejwe ivyabo ivyo bintu rero vyagumye mu gifungu kugeza uno munsi burya nababo iyo wabuze wawe mu burubwo buryo utigaraguriye ngo ubone ko umuntu yapfuye ubwe wawe ntiwigira uvyemera ni kuvuga ko uno munsi abogira bati baje abantu baracariho ubaha amahirwe ngarike none ko ata muntu umwe ega dufashe mu byo bita verification ni kiye cyo kwerekana ko bahari cyangwa badahari nta na kimwe gihari mugabo iyo abantu bazimanganye kwigiye kigere gutya abantu haragera igihe bagahebura uribaza kuri kuzotinda kumenyekana biragoye cyane kuko kuri kwarashijwe bikomeye sinibaza kuzomenyekana ejo canke hirya ejo navyo niteze Manuel ibyo byose abantu baguye mu gihugu ca Tanzania muri kahise ku Burundi ni benshi na cyane abaserukira abandi abitwa yuko bashatse kugwanya ubutegetsi bw'u Burundi hanashatse kuvuga nka Remy Gahutu muri kahise yice muri gereza muri Tanzania hari igenekerezo rya 17 kwezi k'umunani mu 1990 bacimye benshi nta nuwo bazi niwe yatanguje Paripe Hutu mbega uno munsi umuntu ugira ati abantu b'abarundi bagwa muri Tanzania igihugu ca Tanzania kirafise mu ruhara cyo no kubwira cyo igihugu ca Tanzania kuba kibifise mu ruhara canke kitabifise mu ruhara ikiboneka cyo nuko abagwanya leta y'u Burundi bari muri Tanzania nta mutekano babafise murabizi turetse nabo banyepolitike bahambaye muba muzi ku byabashikiye impunzi niyo zisohotse muri za Mutabira na hehe imutenderi bagiye kurondera udukwi inyuma y'inkambi basohotse ari 10 ni gake bataha bakwiye baricwa mu ncamake rero igihugu ca Tanzania ni igihugu abantu benshi bahakiwemwo iyo rero twumvise ngo abanyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi bahagize ibibazo bahagize ivyago bari kuri ku gataka ka Tanzania mwavuze Gahutu Remy mu 1990 mwavuze abayobozi abahora batwara FPB n'izindi mpunzi nyinshi abo nabo mwashoboye kumenya n'abandi mwebwe nyene bamenyesha makuru mwama mwabatubwiye mu nkambi hariho n'abafatwa batazi ibyo bazira hirya nino twama twavyumvise gusa mu ncamake birafitanye isano abo bantu bafatwa bicwa kubera iki haticwa abasende DFDD bayoboka ubutegetsi bwo mu Burundi kubera iki hicwa abavuga abatavuga rumwe na leta y'u Burundi urumva birafitanye isano aho uko biri kose wo kwicara kavyimba kabirondera yobona ko bifitanye isano ni ibintu bijanye no gutsimbataza intwaro iri Burundi kuko la Tanzania kuri ku ntwaro y'u Burundi babita ko arabapare urumva basa n'ababavyaye kwibatisi barabashigikiye urumva abavyaye muri politiki mwibatisi bashobora kubatizwa kwa shetani bibaho ibyo nabyo bibaho urumva barabashigikiye mu bisanzwe urumva rero uwoza wese atavuga rumwe na leta y'u Burundi abaye umwansi
ku Burundi na Tanzania. Imbere ko mu ijambo ndamusubiza ijambo uzi uti bashigikiye Tanzania ko CNDD-FDD mugabo nako mvuga ibijanye na Gahuturemi ico gihe abasenede ntibari bwaze none ico gihe hari ku ntwaro ya Iprona no kuvuga ko Tanzania niko yamye yigenza haba kuri Iprona haba ku CNDD-FDD kumbura haba no ku Afrodebu igihari nuko uri ku butegetsi mu Burundi buri gihe uri ku butegetsi mu Burundi Tanzania bategerezwa gukorana ko Tanzania bifisemo inyungu nyinshi cyane niko ari politike yabo ni politike yabo nuno munsi twemera wimye umviriza ndakwereke nuno munsi CNDD-FDD hogira abayigizayo bakaja ku murongo badakoresheje ubwenge bwabo neza ngo babushire ku gihe Tanzania yamiseruka kubera inyungu runaka bakwereka bati ibi nibi birimo amamiliyaridi y'amafaranga murazi ko n'ibintu byacu byose biva mu mahanga bica muri Tanzania kuko urashobora kwibaza uno munsi gituma dufise Tanganyika ibintu biva muri Tanzania ariko bikaza n'amakamyo ntibice mu mazi ngo bize n'ubwato niyo nzira ya hafi ni itwara amafaranga make no kubera ni ibintu birimo mafia ni rezo ikomeye cyane Tanzania itegerezwa gukorana buri gihe n'abari ku butegetsi turagaruka ku bijanye n'inyungu za Tanzania mu by'ubutunzi Desire Imana mbega Tanzania uno munsi iri mu kuri mu zimanganya abarundi baba ku butaka bwa Tanzania ku nyungu za leta iriho uhereye kuri ba Gahuturemi ntishobora kuba mukuri kuko nta kuri kukwica kubaho iyo igihugu wacatse indaro ukagihungiramwo umutekano wawe urubahirizwa nk'undi w'abandi banyagihugu kubera babaguhaye indaro Tanzania rero aho kubahiriza umutekano we bahaye indaro yo itoteza abo yahaye indaro no kuvuga ko mengo yakiriye abantu idashaka kandi ugiye kubiraba ukaraba inyungu za CNDD-FDD ukaraba inyungu za Tanzania bafitanye ubucuti bukomeye cyane bimwe twako turavuga ati nibo babavyaye muri politike ubwo bucuti rero iyo haje abantu bitwa ko batavuga rumwe na leta ihari ubwo bucuti babugiye gucumbagira ubwo bucuti rero hari abantu bagomba kubucumbagiza wa muntu yakuvyaye muri politike ntashaka kwemerera nico gituma abantu bose baca muri Tanzania bahakorera inama bahasaba indaro uzi kutavuga rumwe na leta y'u Burundi uburi umwasi wa Tanzania cyo gituma ubona ariho n'impunzi zigwa mu mazigwa mu mporero impunzi zihungiye umutekano muke w'u Burundi zirataziromoka zitivyabo zija muri Tanzania abarimyi ugasanga bariko barahungira imvura mu muvu ugasanga bariko barazira politike batigeze bakina ugasanga umuntu w'umurimyi arima takindi kimutunze muhira ariko arazira inyungu ariko arazira politike atazi iyo yabereye mugo wewe mu kuja muri Tanzania yagiye ashaka iki umutekano kubera aho yari utaruhari ashitse muri Tanzania kubera Tanzania nzi ko abahunze barabatavuga rumwe na leta kandi atari ivyo igaci bafata abantu nk'abasi igatangura no kubatoteza ikababuza kudandaza ikababuza kubaho ikabuza ico cyose cyo tuma babaho kugira batekere basubire muri ya leta muri ya mutekano muke bahunze nakona kubaza none Tanzania yoba iri mu kuri ko ariko yamye yigenza kuva kuri ba Gahuturemi kuva n'abarundi bagiye barahunga intwaro za kera uno musika giriti niko twamye niko tuzokwama niko turi nubu ijiri mukuri ko niyo politike yihaye sivyo nibaza ko bari mukuri kuko sinaza ko bari mukuri kuko ugiye kuraba ubucuti buri hagati ya Tanzania hashobora kuba ari ubucuti bujanye n'ubutunzi hakaba ubucuti bujanye na politike nibitandukanye politike kubera niyo ishiraho politike y'ubudandazi y'ubutunzi yiki ariko ugiye kuraba ubucuti buhari hagati ya CNDD-FDD kuva mu 2005 ukara ubucuti buhari na CNDD-FDD na Tanzania burasumba ubucuti bwari buhari buyoya atwara Burundi aho mbere wabona ko atabucuti buhari kuko n'igihe haba ikibazo ndada yamaze kwicwa burya Tanzania niyo yabafashe ya mbere mu gufatira ambargo Uburundi ico gihe ndiko ndibaza nk'ubu ivyoshika ko uno musi Tanzania yofatira ambargo CNDD-FDD navyo nibaza nikwerekana rero yuko ubwo bucuti butangana ubucuti Tanzania ifitaniye na Buyoya sibwo ifitaniye na CNDD-FDD reka ndabikwereke FDD genda kuvuka batangura Robert 1995-96
abantu benshi baza gukura babakora mu makambi ya Mutabira na Mutenderi, abo twakorana misanganiro abazi babaye muri abo makambi babitubwira ingene vyagenda. Ico gihe ni ukuvuga yuko Tanzania ntiyarishigikiye ubutegetsi bw'u Burundi bwa Nkurunziza bwa Pierre Buyoya, kubera yabushigikiye ntiyari gufasha yuko abaroberi bazogwanya ubwo butegetsi bava mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga yuko iyo yaravuga ati dukeneye gufasha bajya abantu habimpinduka hama tugira imigenderanire, niba nashaka ya migenderanire y'ubudandaji ikikomera cyane, kuko wa muntu yagushikanye kuri bwa butegetsi yagufashe kugira ushika ku butegetsi n'amategeko arayaguha. Niko rero bimeze uno munsi ugiye kuraba Kikwete urazi ko yatwara igihugu, uravye imigenderanire nkuko twabivuze kare, yaje mu Burundi kabiri mu cyumweru kimwe, vyerekana ubucuti bukomeye cyane buhari. Imbere ko cyangwa ubwo bucuti uvuga bwo bari ubucuti buri hagati y'igihugu ca Tanzania no Burundi, canke ubucuti buri hagati y'u Burundi nabo Kikwete uvuga abantu no bucuti buri hagati ya Tanzania n'abatwara Burundi no munsi, si ubucuti buri hagati ya Tanzania n'u Burundi. Kuko nabikubwiye yaba ari ubucuti buri hagati y'u Burundi na Tanzania ntiyari gufasha abaroberi, kubera tuzi dufite n'amakuru mu gihe bagwana baruhukirayo bakaja no kuronkera y'inyigisho bakaza gutembagaza ubutegetsi bwa Buyoya. Izina rya Kikwete ubwo ni ubucuti buri hagati, ubwo si inyungu z'abantu gusumba inyungu z'ibihugu. Ico gihe ni inyungu z'abantu, koko wumva ico gihe uri umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu agira imigenderanire n'abashaka bivanye n'inyungu akeneye. Kubera ko no musi Kikwete ariwe avugwa kandi tuzi igihugu ca Tanzania gitwagwa na Magufuli ntari kure, bose bava mu mugambo umwe CCM chama cha mapinduzi. Bose bafise politiki imwe, ni system imwe, kugira ari system CNDD-FDD ariho system chama cha mapinduzi. Magufuli no munsi wumviza amajambo avuga ni watwara igihugu ca Tanzania, izo mpunzi ziko zirirukanwa. Kikwete mbere ko tujimbira mu gice kabiri. Kikwete CNDD-FDD yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Batanguye rebellion 1995, kiya gihe nibo babashigikira. Hama uno munsi baracari kumwe ko ntibo bareka. Nuwa basubiriye ariwe Magufuli, nawe nyene aracari muri ya system yabo y'umugambwe w'iwabo wo gushigikira iyo ntwaro, basa nuko bashizeho, basa n'abana bareze. Karavuga Manuel ati nabana barabareze ntibashobora kubarekura. Avuga ko yabavye kuri atisi yaje navuze muri politike nibo babashize harya, nibo babareze, nibo babigisha, niyo bakeneye impanuro nejo bundi waravyumvise ntuze ya bariko barimika Evariste Ndayishimiye. Kikwete yaravuze ati habaye ingorane ati Rajabu, Nkurunziza na Evariste baca basimba bakabitubwira tukabafasha gutora umuti. Urumva rero umuntu misi yose ugize ikibazo witura umuvyeyi. Yaziratunga Imana nibutse kurongoye uruganda kumenyesha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe. Turi kumwe muri kino kiganiro Club de la Presse, turi kumwe kandi na Emmanuel Ndereyimana muvugizi wa Sefor Arusha, nirunani ruhana amasezerano ya Arusha, runani rw'abanyepolitike. Turi mu kiganiro Club de la Presse ariko tuganira ku ruhara rw'igihugu ca Tanzania muri politike y'u Burundi. Tuje mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro Manuel Ndereyimana kubijanye n'abantu bagiye baratotezwa ku butaka bwa Tanzania, harimo kandi n'abatari muri politike, harimo n'abaharanira agateka kazina muntu. Turibuka izina rya Maître Armel Niyongere igihe bari bagiye mu Yarusha mu bijanye n'ibiganiro byavugwa ico gihe, yarashatse gufatwa kugira arungike mu Burundi haburi intege. Mbega igihugu ca Tanzania uno munsi togira tuti kizirana n'uwo Murundi wese atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura. Ego urakoze kugarukana ico kibazo ca Armel, nuko kare mu Gifaransa umumenyesha makuru yari yatubwiye ngo ni Pacifique, bimera nk'ibishaka kuducanga gato kuko ni Armel si Pacifique. Mwibuke si Armel gusa yahagiriye ingorane, muribuka na Alexis Nduije ko habuze gato ngo bamurungike Ibujumbura, nuko habaye induru kugira ngo ntanashikanwe Ibujumbura, nuko n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania muri Tanzania babihagurukiye. Yarafunzwe ariko bijamwo ararekugwa. Tanzania rero ntiyigeze ivyorosha. Armel wese kuvuga ngo ntavuga rumwe na leta y'u Burundi, ari muri societe civile, bavuga ibintu ko bimeze bishobora kuba gusa bitaryohera leta y'u Burundi, haranira ubutegetsi ariko baravuga ibintu uko babona bimeze. Hari ukuri rero
kubabaza ku bantu bamwe bamwe nivyo bamuhora abantu nk'abajya rero kugira ngo abanyepolitike batavuga rumwe na abadaharanira inyungu za politike ngo batotezwe bari muri Tanzania ni muri gwa rukurikirane nyene nkuko mugenzanje wa radio Inzamba ariko arabivuga ni muri gwa rukurikirane gutoteza aboza bose bashaka kwerekana ko hari ivyo tuma intwaro ya Sende David no munsi ihava kubera iri kiratoteza abanyagihugu mu mpande zose. Tanzania rero bifisemo inyungu uyo wese aje yerekana ko bitariko biragenda neza mu Burundi kuri bo ababaye na umwansi nawo kuri bo no kwigizayo hajya Armere rero yarahatswe ni muri iyo ntumbero nyene yategerezwa gufatwa agatotezwa agira amahigwe no kwicwa yari kwicwa kuko abamaze gupfa ku gataka ka Tanzania b'abarundi batavuga rumwe na leta y'u Burundi sibake n'abarundi nkawe aha abantu bose kugira ngo baje muri Tanzania babanza kwiyumvira neza ico bagiye gukora ari kibajanye uzi kuri muri politike hoho itavuga rumwe na leta y'u Burundi sino guhanura kiretse ugiye ufise manda ivuga iti nka kujya abantu bajayo mu biganiro amakunga akababizi umutekano ukaba warizwe ariko baminani barahatswe guhakwa bama bahakwa gufatwa n'ubutungane kubera hariyo manda zibakurikirana na nico gituma no hanyuma hagize ibindi biganiro abantu boraba neza byokorerwa mu ihe kapitale kuko muri Tanzania turabona ko atari ahantu heza kubijanye n'umutekano w'abatavuga rumwe na leta n'abandi batavuga rumwe nk'abo muri societe civile nta mutekano kuyiye ako Desire hari ikintu gisa nk'igitumvikana uravye Tanzania ariyo yafashije Burundi kuva mu bihe vy'ingwano igihe hashigwa amasezerano yarusha akaba ari muri Tanzania uno munsi ubutegetsi bwa Tanzania harimo na Kikwete akaba ari bo ubona bataja hagati kugira ya masezerano yarusha ashobore gushinga imizi ni kuki uno munsi iyo ngendo y'igihugu ca Tanzania kudashigikira amasezerano yarusha amasezerano yarusha uno munsi giye kuraba kubona abateka barashigikira muri Tanzania no vyumva kuko abatwara igihugu no munsi babana babo twavuga amasezerano yarusha barayafuse bamaze kuyafuta rero nagira byari kubabaza cyane Tanzania bayahagarariye Tanzania yahagarariye harimo byabereye muri Tanzania kubera nkuko byabereye muri Tanzania Arusha ni nka kapitale ya EAC ugiye kuraba n'amanama yose abera nka kujyanya i Bruxelles kapitale ya Union Européenne Tanzania yahagarariye amasezerano nk'ibindi bihugu harimo ba Mandela harimo ba Nyerere harimo ba Museveni hariho Amerika Union Européenne Union Africaine urumva si Tanzania gusa mugoro Tanzania ega uno munsi Tanzania ico leta y'u Burundi shaka nayo Tanzania nicishigikira bavuze ati amasezerano yarusha arafise no vuga mu gifaransa blocage kuri ku butegetsi bw'iwacu bagifata ubutegetsi muri 2005 ariko bariga ntibari bwashikira ubutegetsi sawa sawa ariko bamaze gushika mu 2015 barabonye ko amasezerano yarusha hari ibintu bimwe batuma badashikako uno munsi ugiye kuraba leta yashinzwe nta masezerano yarusha gira yubahiriza ugiye kuraba abaguverineri bashinzwe nta leta nta arusha bakurikiza yabakurikiza arusha rero hari byinshi botakaje nk'abantu batwara igihugu no munsi mugo baca bavuga bati Arusha twayifuse ko twayifuse rero bidufasha gutwara igihugu uko tuvyumva atategeko ritubera intambano kuko urazi yuko bavuga ati muri politike mu butegetsi bwa politike habe ibice 60% by'abahutu na 40% by'abatutsi mu butegetsi nta namwe vyubahirijwe haba mu bashikiranganje haba mu guverineri ababura amatara reka kugenwa ugiye kuraba mu gisirikare 50 ntibicubahirijwe kubera abatutsi baraja muri pension ntibabasubiriza ngo bagire ugasanga ya masezerano yarusha arusha barayihambye kubera yari blocage hari ibintu byinshi yababuza gukora yababuza no munsi rero bayihamba
naco gituma muri Sephora Arusha bavuga bati kunagura amasezerano yarusha ni kubera iki kubera bazi yuko hajya amasezerano yavuye kure iyo muri ko muragira amasezerano umwe arafise ivyaheba ubundi nawe akagira ivyaheba kugira muhurize hagati barahurije hagati mugabo uno munsi kubera Saint David dashaka gusangira ubutegetsi n'abandi bimwe bahuriza hagati rero baca babiheba bafusa amasezerano yarusha nico gituma ayo masezerano atagarutse mu gihugu amasezerano yashizweho nayo makongo twadondaguye kandi yarafise akamaro kanini cyane gose ku Burundi bwari ko barava mu ntambara nuno munsi je ndabona ko yarafise akamaro kanini nkuko za Arusha za Sephora za Senade bivuga nibaza yuko kugira Burundi busuye kuba Burundi abo bose bagize uruhara bagize uruhara kugira amasezerano yarusha ajeho navuze Etats-Unis niyo Africaine niyo oni akarere bose bakwiye guhaguruka akarere gahaguruke kuko muri Arusha akarere karimo nino bihugu vya EAC rimwe na rimwe usanga kubera ngira politiki zabo ugasanga ntibari ko bariteranya n'umubanyi ngo bafate ikiniki mugabo bose yaba bovuze bati bijya bintu nitwe twabisinyiye twarabifunditse turazi cyo byari bimaze bakabwira leta ati subiza ivyo bintu kuneza abanyagihugu bitagenze uko no kuneza akarere ni akarere kubera ega umubanye yamerewe nabi ni nawe ntuze ngomererwe neza iwabo Manuel turiko tuja mu mpera ikiganiro mbega kubona igihugu ca Tanzania cigenza kuraho ari naco cavyaye naco cahaye ikibanza abarundi kugira bashobore kuganira yarusha uno munsi mwebwe muri Sephora Arusha mubananya munana Arusha abaduhaye abahayeho muganirira ninga ntavyo bumva ubwo sico gituma niyo Arusha mwumva muharanira murakoze cyane kunsubiza ijambo ego cyane kubijanye n'uruhara rw'amasezerano yarusha Ngenza Je Desire arabisiguye neza cyane arabiciye hirya nino nuno munsi muri Sephora Arusha turemeza neza nihashake haza abahinga bandi bo kwisi batwereke neza ingene abarundi bobana mu mutekano ajya amasezerano ahambwe ntibishoboka ajya amasezerano ategerezwa kugaruka ku meza kuko haca habamwo kuko ajya amasezerano akuramwo bimwe byo kwikumira byo kwikwegera ko vyose bukunzi bw'inda ko naho wowe ukunda inda gute hari ahantu ugeza utarenza Saint David rero baca baza arabakunzi binda bagutse barengeje muri uko gukunda inda kwabo Tanzania bifisemo inyungu kuko ifiseyo ivyashara igitoro nibo bakidandaza i Burundi bajya bataruko mwumva nabakozi bijya ni business ya Kikwete urumva Kikwete nawe akabari muri CCM afise icicaro gikomeye cyane CCM ikabari yitwara igihugu muri ico gihe urumva ko ari igihugu gishigikiye ako kabi kariko karashikira abarundi uravyumva ico gituma uvuga ni ca Tanzania canke ni ico umuntu ni ca Kikwete namana ko navuga ni inyungu z'umuntu ni inyungu z'akagwi ariko ako kagwi gafise ubutegetsi mu minwe uravyumva ubwo butegetsi rero baca bafata bati ya masezerano yarusha tuyashize iruhande biratworohereza gukora ibyo dushaka kuko n'imisoro burya amatax ntiyinjira neza uko y'igitoro nkuko vyategerezwa kwinjira turiko dukurikiza amategeko amasezerano yarusha ni ibintu biguma nico gituma mu kanya gato abantu heruka bari imbundege yovuye ahari akoreye umushahara w'imyaka 10-30 kugira yubaka inzu imwe ubu asigaye ayubaka mu mezi 6 aronsa akazi kubera iki vyose vyari kuja mu nyungu z'abanyagihugu mu nyungu z'igihugu biri mu minwe yakagwi gato twebwe rero muri Sephora Arusha tuguma dusemerera tuti ya masezerano naje ku meza Uburundi busubire butwagwe neza mwarabibonye twaragerageje ajya amasezerano imyaka ishika 5 gushika hafi mu 2010 tutarashikaho igihugu catwagwa neza dukurikiza ajya amasezerano ariko kuva aho bayahambiye akagaterekeje kose amamiliyoni ibihumbi n'ibihumbagiza by'impunzi uku abarundi batakironka n'umuti ubavura mu bitaro abana b'abarundi basigaye bicara mu nkungugu nk'imbaragasa mu mashure ariko hariho umugwi muto utirere igihugu ca Tanzania ni igisubire gifata amasezerano igihugu ca Tanzania ahubwo ayo makungu igihugu ca Tanzania ni complice umva bari mu kanywa babo n'abarundi batwara igihugu ahubwo ayo makungu yabishizemmo uburyo n'umwanya kugira ngo turonka ajya amasezerano nasubira haguruke
avuga ati nyabuna igihugu ca Tanzania cyo kwigenza gute kugira dusoze ikiganiro igihugu ca Tanzania cyo kwigenza gute uno munsi igihugu ca Tanzania kuko abatanzania ndabazi ntibakunda ko umuntu abatunga urutoke mu byo bariko barakora kubwira ivyo rero bihagarare ni kujya bamye bahanura muri leta y'u Burundi bababwire bati ibyo mwasabuye birakwiye ni mugarukana ayo masezerano politique bise ya uzalendo no kuvuga uzalendo ubwene gihugu iwabo ariko babibuke ko natwe dufise ubwene gihugu nibatwubahiriza ayo masezerano rero bareke gufasha abariko barayonona asubire ku meza dusubire tuyakurikize igihugu gisubire itoto abarundi basubire baba abantu kuko uno munsi abarundi babagendera ku mutwe umengo sabantu naho nohereza mvuga nti amasezerano yorusha ku meza dusubire twicare ibyo bavuga bitagenda neza babishire haje tugire tubivugane hanyuma turonke umusimamo uri hagati twese igihugu gisubire kizamuke gusubira Arusha niryo jambo kumbure muri ko muhereje ko ni nayo mpanuro rero ya Emmanuel Nderimana nciye musozera ko kino giganiro ati amasezerano yarusha nagaruke ku meza kugira igihugu gisubire itoto ni hano nciye nsozera kino kiganiro Club de la Presse nibutse ko twarakomera Desire Tunyimana arongoye uruganda kumisha makuru rwa radio Inzamba agateka ka wakoze Desire wakoze nawe Emmanuel uvugira urunani Seforo Arusha mwakoze namwe mwariko muradukurikira iganiro ya Club de la Presse bagenzi bacu bari muhinga bw'ivyumba ndabakengurukire badufashije kugira mushobore kudukurikira ikindi kiganiro ni ku munsi wa gatanu naho butaha